Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV, imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cyane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, nyuma yaho habaye ibitero bikomeye cyane bya grenade bigahitana abatari bake. Ubwoba ni bwinshi mu bategetsi ndetse no mu banyagihugu, hakaba hari amakuru avuga ko hari abarundi batandukanye batanguye gufatwa kubera izo grenade, kandi mu by'ukuri ataruhare na ruke babigizemo. Akaba ariyo mpamvu benshi mu barundi bari mu bwoba bukomeye cyane bibaza ibigiye gukurikiraho. Bamwe n'abandi bavuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwamaze kunanirwa, bakemeza ko igisigaye atacindi uretse ko abarundi bafatana mu nda amaze bakikuraho ubu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko biboneka neza ko ataneza ashakira abarundi, kandi bikaba biboneka neza ko ariko arakora amakosa akomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo asezererwe ku butegetsi. Igihugu c'u Burundi cyaragiye gica mu ngorane zitarike, ariko nta gihe igihugu kigeze kigera nk'aho kigeze ubu tuvugana. Akaba ariyo mpamvu benshi mu barundi bavuga ko byanze bikunze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buruhije abarundi, bakabasaba ko yatanga imihoho, kuko biboneka neza ko ataco ariko aramarira abene gihugu. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira amakuru ahambaye cyane yerekana ibiriko biraba ndetse n'uruhara rukomeye cyane byabifiswemo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Biboneka neza ko gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kumuta kuw'amazi. Hari abanyagihugu bariko baratabaza mu ntara ya Cibitoki bavuga ko babamaze kubatwara abagabo babo ndetse n'abana b'abasore, bakabatabaza bibaza aho abo bagabo babo baba bari kujyanwa, bakabakuwe mu mazu n'abapolisi. Ibi nyine akaba ari ibintu byerekana ko byanze bikunze ubutegetsi buriko burategura ikintu gikomeye cyane. Turaza no kubabwira ku rupfu rubabaje cyane kandi ruteye ubwoba rw'umunyagihugu wishwe n'imbonerakure ku murango izuba riva. Abanyagihugu batari bake bakagerageza kwihora, ariko bikarangira inzego z'umutekano zihise zihashika. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone canke subscribe pyondaho, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Abagabo benshi mu Cibitoki ca Bujumbura basohowe mu mpangu bajanwa kwicarikwa ku kibuga. Ubu ni ubutumwa twarungikiwe n'umukenyezi aba muri quartier Cibitoki mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Amahoro, mu gatondo ka kare abapolisi bazindutse gusaka muri zone Cibitoki, bagiye batwaye abagabo bacu ataco bazira kandi bafise ibyangombwa bikwiye. Abapolisi batubwiye ko batumye gutora abagabo bacu, babakuye mu mpangu, none uyu mwanya babicaritse kuri tere ya basket aha nyine mu Cibitoki kuri zone ndabandikiye nihuta mudutohoreze muradutabarize ntibabagire nabi. Tubona ko ibyubu bitoroshe na gatoya, barashobora no kubica nk'uko biri kugenda bikorerwa abarundi batandukanye. Ntimunyishure ku mvo z'umutekano, kuko abapolisi n'ubu baguma batembera mu mazu baraba ko ata mugabo canke umuhungu yoba yasigaye. Uyu mukenyezi yadutabaje gutyo ntituramenya icakurikiye. Yanaturungikiye n'ifoto yerekana abagabo bafashwe aho bajanwe kwicarikwa. Abari mu Cibitoki mudusangize ibiriko biraba kugira ngo dutangirize hakiri kare, kuko iby'ubu ngubu murabona ko bigoye cyane
kandi biraboneka neza ko umwanya uwo ari wose ibara rishobora kugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kuko ibintu ntibyoroshe na gatoya, akaba ariyo mpamvu abatari bake bari mu bwoba bukomeye cane. Twirinde kuyagira mu mirwi bamwe bahejeje gufatwa kandi biriko birakorwa n'abajejwe iperereza mu gihugu c'u Burundi nyuma y'ibibazo bimaze iminsi biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ibisata nka byose bigoyagoya ndetse bukabona ko n'umutekano utakiri ngaha mu gihugu c'u Burundi kubera ibiriko biraba umunsi ku munsi, bikerekana ko umutekano wahungabanye. Barundikazi, muri bino bihe bitoroshe by'ibura ry'ibyankenerwa, twirinde kuyagira mu mirwi mu kivunga kuko aho turiko tuyagira harimwo abadutega imitego. Aho mutonze ku mirongo murindiriye imodoka, mwirinde abo bantu baza babayagisha byinshi. Harimwo abakozi b'iperereza baza bambaye sivile, bashitse bigira abatonze mu bandi bagatangura kuvuga amajambo mabi yo kuvumagura abategetsi barongoye igihugu muri kino gihe ko byabananiye. Ibyo ni umutego abanyagihugu bishura mu kuvuga nk'akarorero ko bariko barahura n'ingorane zikomeye cane kuko benshi bari guhita bafatwa. Abari kugerageza kuvuga ko abatwara Uburundi byabananiye bari guhita bafatwa ako kanya. Ibyo bihejeje gushikira, ibyo byashitse ku munsi w'ejo ku igenekerezo ry'icumi ukwezi kwa gatanu 2024 mu masaha ya sasita kuri parikingi ya Kamenge. Abanyagihugu babiri barafashwe n'abakozi b'iperereza muri ubwo buryo, babatwaye nabi cane ku kirindiro c'abapolisi kiri hafi aho ngaho. Aho muri uko kwirinda abo baza aho muri hose mwibuke kwirinda abo baza bose babayagisha ibya politike kuko harimwo abakozi b'iperereza bashaka gufata uwo ari we wese ushaka kuvuga ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwananiwe, naho nawe ubwiwe yavuze ko gutwara igihugu c'u Burundi byamaze kumunanira, ariko akaba atari kugira icyo akora kugira ngo atange imihoho kuko biboneka neza ko amaze kwica igihugu mu rugero rukabije cane kandi amaze kwica igihugu ku buryo buteye ubwoba. Amakuru yacu tabandanize ku ino nkuru ibabaje kandi iteye agahinda, aho umunyagihugu yishwe n'imbonerakure ku murango izuba riva, ikiziga ce bagahita bagita mu ruzi. Intara ya Kayanza, komine Kabarore, kw'igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu 2024. Ibara ryaraguye, imbonerakure zarishe umunyagihugu zimuta mu ruzi. Kw'igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu 2024, imbonerakure niyo nkuru Victory yari kumwe n'iyindi mbonerakure bafashe umunyagihugu w'umuhungu akiri muto cane, Nsabimana Philippe w'imyaka 22. Bamufatiye ku mutumba rya Mukono, ni mutumba w'iyo komine Kabarore uhana urubibi n'igihugu c'u Rwanda mu karere ka Huye. Uwo munyagihugu bivugwa ko yariko aja mu gasoko kahitwa kw'Iviro, ni agasoko kari mu ruhande rw'igihugu c'u Rwanda gahuza abarundi n'abanyarwanda. Yafashwe atana kimwe afise nk'uko byemezwa n'ababibonye. Iyo mbonerakure niyo nkuru Victory yariko ikizura muri ako karere. Igifata uwo munyagihugu yaciye itangura kumukubita cane, ica igirwa ko imucumita ikimito, ikintu kimeze nk'icumu mu gutwi kw'ibumafu, gica giserukira mu gutwi kw'iburyo. Wa munyagihugu Nsabimana Philippe yaciye agirwa ko acikana. Imbonerakure Victory n'iyindi bari kumwe baciye bafata ikiziga ca wa munyagihugu bagita mu ruzi Kanyaru rugabura igihugu c'u Rwanda n'u Burundi. Bamaze kumuta muri urwo ruzi, abanyagihugu badutse baciye batabaza igipolisi. Imbonerakure zagerageje kwiruka ariko uko bazifashe zose uko ari ebyiri. Uwo mubona yambaye umupira wera yakomeretse mu mutwe aho yariko yiruka. Niyo yindi mbonerakure bari kumwe, iyo mubona baboshe yambaye umupira wirabura. Kubera agashavu abanyagihugu bagira batangure kwihanira, ariko abapolisi banyarutse kuhashika hakiri kare amaze bahita basukamo mabisi. Abanyagihugu baciye bakura ikiziga c'uwo munyagihugu mu ruzi rwa Kanyaru, baciye bagitwara mu buruhukiro bw'ivuriro riri kuri uwo mutumba, Centre de Santé rya Mukono. Gushika ubu agashavu ni kenshi cane muri abo banyagihugu bo kuri uwo mutumba, basaba ko izo mbonerakure zocibwa urubanza rw'ikibiriraho.
uwo munyagihugu yagandaguwe yavuka kuri uwo mutumba nyine wa Ryamukona komine Kabarore. Turahojeje umuryango uhejeje kubura uwabo, Imana yakire Nsabimana Philippe, ariko izo mbonerakure byanze bikunze zifatwe zikorerwe ko, kuko biraboneka neza ko ziriko zirakora amabi atagira izina, ariko benshi bakemeza ko byose bariko barabitumwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kuko buriko burakora amabi akomeye cane. Benshi bakemeza ko izi ngorane ziriko ziraba ngaha mu gihugu c'u Burundi abategetsi bo ku rwego rwo hejuru basa nkaho nta kibareba kirimo, mu gihe abarundi batari bake bari mu ngorane zikomeye cane kubera ibyo bibazo bitandukanye biriko biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Imigambwe itandukanye ndetse n'amashirahamwe atandukanye, abarundi bari mu moko yose baravuga ko Uburundi bwaciye mu bihe bitgoye by'intambara n'ibihano, ariko ko atabibazo nk'ibura ry'igitoro canke ngo ifaranga ry'igihugu rite agaciro bwagize nk'uku nguku ubu bimeze. Urongoye iyo migambwe ndetse n'abanyagihugu n'amashirahamwe atandukanye asigura ko byatumwe n'uko kirya gihe ata abantu bashaka gutunga byihuta, ata abategetsi baja mu rudandazwa canke ngo isoko ry'ibintu ryiharizwe n'umuntu umwe. Arorezi Baricako ashimangira ko ico gihe ibiciro bitaduga nk'uko hariho n'igitoro c'integanyabizoza. No mw'ibanki nkuru y'igihugu BRB ngo hariyo ingwate y'inzahabu, bigatuma amafaranga y'u Burundi atabandanya guta agaciro. Benshi basigura ko izo ngwate zatuma amafaranga y'igihugu agumana agaciro. Yongeraho ko amafaranga mvamakungu yava mu biterwa ncabukamazi yaja mu kigega ca leta, ariko ko ubu atawumenya iyo aca aja. Abona rero ko icihutirwa ari uguheba ibyabaye mu mwaka wa 2015, hanyuma abanyepolitike n'amashirahamwe yose yahungiye hanze y'igihugu agaruke. Aha asigura ko imfashanyo ayo mashirahamwe yaronka kera yaca muri BRB, ariko ubu akorera hanze y'igihugu, ayo mafaranga nyine akaba atirirwa agera mu gihugu c'u Burundi. Mu mugambwe itandukanye bemeza ko kubona igihugu kiri mu ngorane z'ubutunzi muri kino gihe bidatangaje, bibaza ko abatwara batategekanije imigambi irashe yotuma haboneka amafaranga mvamakungu. Ubwaze none mubona urongoye umuntu agiye ku isoko agenda yiteguye, atakwaye amafaranga atwara ibintu kugira bamuhe ibyo akeneye. Kubw'ibyo asaba ko hoba ibiganiro ku by'ubutunzi hamwe na politike kugira ngo abanyagihugu b'u Burundi bose bajye hamwe, yaba ari abahunze ndetse yaba bari mu gihugu, kuko biboneka neza ko aricyo cyonyine gishobora gutabara igihugu c'u Burundi, kuko benshi bemeza ko iki gihugu c'u Burundi cyatawe mu manga na CNDD-FDD itigeze itegura ikintu na kimwe. Benshi bakemeza ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaje buhuhura n'ibyahukaga, kuko biraboneka neza ko n'udufaranga dukeya twibonekeye ahita tujya kutugura amapariseri hanze y'igihugu, nk'uko nawe aherutse kubitangaza, akavuga ko abategetsi bamwe bagura amapariseri hanze y'igihugu ndetse bakajya no gushinga amahinguriro hanze y'igihugu, kandi byose bikaba biturutse kuri we, kuko iyo abikora n'abandi bareba. Akaba ariyo mpamvu benshi bemeza ko iki gihugu cyishwe n'abagitwara, kandi benshi bakemeza ko izi ngorane zizahera ari uko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bushizweho akadomo. Tujye mu makuru y'umutekano, amakuru ari kuvugwa ntahumuriza aravuga ko umwanya uwo ari wose ibindi bitero bishobora kuza kuba mu gisagara ca Bujumbura, kandi hakaba hari amakuru avuga ko abariko barakora ibyo bitero benshi bari mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko akaba ari abari kunaniza Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo bagaragaze ko ataco ashoboye, kandi berekane ko byose gutwara igihugu byamaze kumunanira. Ayo makuru adushikira akaba avuga ko abari gukora ibi bintu baba bafitanye isano na barya barwanya Perezida Evariste Ndayishimiye, harimwo nyine abakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Benshi bakanavuga ko ibi biriko biraba bifitanye isano n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi akora, aho abagumyabanga batari bake ndetse na bamwe mu nzego na bamwe bajejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi
bashavujwe n'ingingo Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe yo gupfunga Bunyoni, akaba ariyo mpamvu nabo bari kumwihoraho kugira ngo basambaguze ibintu amaze abarundi bafate ingingo ya nyuma yo kwikuriraho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko biboneka neza ko yabangamiye inyungu z'ibihangange nka byose ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ayo makuru turaza kuyagaruka ko mu makuru yacu hanyuma, aho tuza kubabwira byinshi byerekana ko ibiriko biraba bifitanye isano n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze byo gupfunga Bunyoni, ndetse n'aho byabihuriye, ndetse na bamwe mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi baba bariko barabigiramwo uruhara rukomeye cane. Ico busabwa nta kindi ni ukudukurikira umwanya ku mwanya, ukajya ukurikira ibiganiro n'amakuru tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utaravyonda kuri sabone, aka ni akaryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.